Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu, igenekerezo rya 28 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibakusanyiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya n'ino mu gihugu c'Uburundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa rero gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: Igitega, Amede Bwimba apfungiwe iruhande ya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere hafashwe nabi cane. Amede Bwimba apfungiwe ukwiwe mu gace karimwo ivyumba bibiri hapfungiwe uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Uwo mugwizatunga ava mu gihugu ca Kongo, akaba asanzwe afise ishirahamwe rikorera mu buhinga bwa none, akaba apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega kuva ku wa gatanu ku muhingamo. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya gatoya ntuje kure. Nayo mu ntara ya Rumonge hariko haravugwa inkuru iteye agashavu ivuga ko abantu batatu batwawe n'ibihomoka vy'isi imuhuta. Joseline Ntakarutimana, umwana wiwe n'umwana umwe w'umubanyi ntibazwi irengero ryabo kuva ku munsi wa gatandatu wa 21 Gitugutu, inyuma y'iyururuka ry'umusozi ku mutumba Kirombwe muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Imiryango yabo co kimwe no mu gipolisi bavuga ko batizeye kubatora bakomeye. Iyo nkuru y'umubabaro nayo nyene ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi ikigega FMI catangaje ko Uburundi buri mu ngorane z'ubutunzi mu mice yose. Umurwi FMI, ikigega c'isi yose urongowe na Mame Astou Diouf, arongoye umurwi uraba Uburundi, warabaye mu Burundi kuva ku wa 25 gushika ku wa 29 Nyakanga kugira ngo barabe uko ubutunzi bwifashe mu gihugu. Bavuga ko basanze ubutunzi busa n'ubwapfuye. Iyo nkuru ku buryo buramvuye nayo nyene ni mu kanya gatoya ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndibuze kukugeza ko iyi nkuru iriko iravurwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho bavuga ko inyiragongo imirwi ibiri iriko iratana mu mitwe hafi y'Igoma. Imirwi ibiri yitwaje ibigwanisho yiyita koko hari iyo kugarukira Kongo iriko iratana mu mitwe kuva mu gitondo c'uwa 23 Gitugutu muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ku bw'amasoko mu banyagihugu ni imirwi ivugwa ko ari iyo kwikingira nka APCLS ndetse na UFDPC iheruka kugurura aho yatanye mu mitwe. Ayo makuru akaba yemezwa n'umuvugizi w'umusirikare arongoye iyo ntara ya Goma, aho atomora ko abasirikare barungitswe muri iyo zone inyuma yo kuronka ayo makuru. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Igitega, Amede Bwimba apfungiwe iruhande ya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere afashwe nabi cane. Amede Bwimba apfungiwe ukwiwe mu gace karimwo ivyumba bibiri hapfungiwe uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Uwo mugwizatunga akaba ava mu gihugu ca Kongo, aho asanzwe afise ishirahamwe rikorera mu buhinga bwa none. Apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega kuva ku wa gatanu ku muhingamo.
Amakuru ava mu butungane akaba avuga ko Amede Bwimba akurikiranwa ku busuma buciye mu buhinga bwa none. Uwasanzwe ari umuyobozi w'ikigo Assiste gukorera mu buhinga bwa none yahagaritswe ku mutahe w'umushikirizamanza. Amakuru ava mu begereye iyo dosiye akaba avuga ko yahagaritswe inyuma y'urugendo umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere bagize mu kigo gitoza amakori n'amatagisi OBR, kwari ukugira ngo barabe aho gushira ubuhinga bwa none muri ico gisata bigeze. Igihe yahashika hari bamwe bakoranye n'abafundi bamwe bamwe kugira ngo bahangike ibikorwa byose, gutyo bereke umukuru uko iryo shirahamwe ryakoze nabi ivyo ryasabwe. Uko akaba ariko bavuga. Amakuru dufise akaba avuga ko bamwe mu bategetsi n'abagwizatunga bo mu gihugu bipfuza ko uwo mukongomani aronka iyo soko. Ni isoko ishobora gutuma bamwe mu bategetsi bahomba imiliyaridi zirenga 32 bogabuye hagati yabo. Uko akaba ariko iyo soko kandi iraniganirwa n'ibihangange muri CNDD FDD bishaka kuyihabwa, nk'uko amakuru dufise abivuga. Uwo murwizatunga kandi apfunzwe nabi cane. Amede Bwimba apfungiwe mu ihuriro rikuru rya Gitega kumwe na Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere yahaje muri Mukakaro avanywe mu ihuriro rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi aho yari yagiye muri Rusama, aguma acunzwe n'abapolisi nk'uko tubibwirwa n'abahaye amakuru SOS Media Burundi bari muri iryo bohero. Gushika ubu ubutungane bw'Uburundi ntiburavuga neza ivyaha yagirizwa. Amede Bwimba harazwi cane kuko yahashinze imitahe kera. Mu mwaka w'2018 yarigeze gupfungwa kubera ko atazanye ivyo yategerezwa aca aranarekurwa. Ntibitahuritse bamwagiriza ko hatazanye ivyo yategerezwa, none bashiramwo n'ivy'imbere y'umwaka w'2014. Kubera iki abarongoye ivyo bisata ataco binona? Ica mbere cari gukorwa si ukumushira mw'ibohero, ahubwo kwari uguharura neza, hanyuma akazanira leta ivyo yayemereye canke hagatanga indishi. Nivyo vyumvikana. Biribonekeza ko hari abantu bashaka gukingira inyungu zabo zidatunganye. Ubutungane butegerezwa kuhagabira muri iyo dosiye kugira ngo bwerekane ubwigenge bwabwo. Ivyo ntibivugwa n'umwe mu baharanira agateka ka zina muntu atashimye kwivuga izina. Ntarekuriwe kuramutswa. Uwo mugabo adashobora kwitekera ivyo kurya kandi asanganywe amagara make, ategerezwa gufungura ivy'abandi banyororo canke akitekera kandi asanganywe amagara mabi. Baramwanyiye ko akotesha uwuteka. Umubanyi wiwe Bunyoni asanganywe umukozi ahemba ibihumbi 150 ku kwezi. Ivyo ntibivugwa n'abaduhaye amakuru bari mw'ibohero. Bakabandanya bati kuri uyu wa Mungu yarapfuye n'inzara iyo batarekura ko bamugurira ibifungurwa kw'ihoteri iri mu gisagara ca Gitega. Apfunzwe mu buryo bubabaje wamengo niwe mwansi wa mbere w'igihugu. Mu Burundi abapfungwa bafise uburyo canke barwaye barashobora kwitekeshereza ibifungurwa bikozwe n'abandi banyororo bahemba, gutyo bagafungura aho kurindira ivyo bahabwa n'ibohero. Uretse ivyo kandi bagemurirwa n'imiryango yabo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Rumonge abantu 3 batwawe n'ibihomoka vy'isi imuhuta. Joseline Ntakarutimana umwana wiwe n'umwana umwe w'umubanyi ntibazwi irengero ryabo kuva ku munsi wa gatandatu wa 21 Gitugutu, inyuma y'iyururuka ry'umusozi ku mutumba Kirombwe muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'Uburundi. Imiryango yabo co kimwe n'igipolisi bavuga ko batizeye kubatora bakomeye. Umwizero wo kubatora bagikomeye wari muto cane nyuma y'umunsi wose baronderwa ibiziga vyabo kuri uyu w'Imana wa 22 Gitugutu, ariko bikaba ivy'ubusa. Nta kindi twatoye hatari impuzu gusa z'uwo mugore aho uruzi Nyamusenyi rusesera mu kiyaga Tanganyika ku mutumba Gitaza muri komine Muhuta. Isoko mu gipolisi niko rivuga. Iryo soko mu gipolisi ryemeza ko abo bapfuye bari mu murima uri hafi y'urwo ruzi
mu gihe iyo misozi yasiduka. Abanyagihugu bibaza ko abo bantu boba baratwawe n'ibihomoka vy'amazi y'imvura imbere y'ugutwarwa. Ukurondera birabandanya ariko amahirwe yo kubatora bakomeye ni make cane kubw'igipolisi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravurwa hirya n'ino mu gihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye. Ugire umunsi mwiza.